Chuti bakunzi ba JCTV turabaramukije aho muherereye hose nibaze ko mumeze neza natwe tumeze neza. Uno munsi tuje kuyagira hamwe ibisigisigi vya championnat aho championnat zasize ama equipe tugende kuraba classement mu bihugu byose. Turabire hamwe match za retour za Ligue des Champions zigiye kwa hagati muri ino ndwi nyene. Turabire hamwe muri Afrika tuje ngaha mu Burundi iwacu turabe igikombe aho kigeze. Uno munsi muri kumwe na Nibaruta Salum ndi kumwe na Keve ndakuramukije. Ndakuramukije Salum. Meze neza. Weekend yari imeze neza, yari weekend irimo ama match, Premier League yari yagarutse, Primus League hani wacu yari yagarutse. Yarateranye kabisa bimwe biboneka. Sinzi nawe ko Manu yawe bariko bayivugura hari yabayikora. Manu barayihaye ivyayo, Manu iramenyereye gukubitwa kunganya muri Europa League kaza muri championnat tuvuga ati ije gutsinda mugabe karangira ikubiswe. Newcastle itsinze rero tour muri no championnat tuza kubirabira hamwe ingene performance zayo zimeze nabi muri no sezo turabirabira hamwe. Mwari ko bugari kwa nyene mwaremanze umwaka. Vyanka champion imeze nabi. Iyo champion iza kubisigaje hamace nka 10 kuraba bakubura. Go babona bakoroka. Bakorotse. Turi kumwe na Muhimundu Frank umeze neza. Alias Marimus. Numusi ndabona wajambaye Manchester City. Parance yaborohereje akazi twatuje kuvutira mugabiranga. Yari tukoze mu nkokora kabisa. Okay. No musi rero tugiyomba turabire hamwe championnat ama equipe ngene yitwaye turabire hamwe resultats zose. Tunahera mu gihugu ca Espagne aho match zibiri z'ama equipe akomeye ubona ari kariruka muri championnat. Real Madrid yanganije na Deportivo yatsinze igitsindo kimwe igitsinda Deportivo Alaves. Barcelona nayo nyene kwabaye nkuko itsindi goli rimwe bigoranye igoli banitsinze turabire hamwe zino match zibiri mbi Real Madrid yabuze iki kugire itsinde igitsindo kimwe twatwiteze yuko iza gutsinda amagoli menshi. Barcelona kwabaye nkuko nyene inguvu zaragabanutse uko twari dusanzwe tubimenyereye siko yaje. Keve kurande gwa tunahera ku match yabaye kuwa gatandatu FC Barcelona ubona inguvu isanzwe ifise atarizo nguvu yatwereze. Mugo FC Barcelona umaze igihe kirekire uri gukina ama match menshi kandi usizemo inguvu ubona ko ibikombe byose keneye. Ubona byose yo bitwara. Rero ijya match abantu bamwe twabona umenga ni match nto mugasi match no. Uko umugwi wa Leganese wibuke ko no muri phase ya wanabatsinze igitsina kimwe ku buzi zone de relegation. Twibukanye ko club iri muri zone de relegation mugabe itarakoroka irushwa amanota 2 na Deportivo. Umva kwitegereza gushiramo akabaraga kugira abe ko yoguma muri champion. Ico gituma rero match hanini Barcelona yaje kubibagora kuri kukina no mu gutarakoroka mugabe uravye nawo mwanya wokoroka utanga byose. Imatch yanabagoye kuko ni goli barosanye ko barose igoli ryo kwitsinda iranabata kubona yuko igoli ishobora kurigombora. Club itagifise ico guhomba izana inguvu zayo zose. Itanga inguvu zayo zose. Wana n'umuntu adafise ico ahomba wo ufise ico guhomba we niwe bigenge. Niwe bigenge sagiye ntabwo gucafuza. Match yaje kuba igora abasore ba Hans Free mugabo Imana irakinga barayacura. Cyane umuco. Barayacura. Iboneka ko Barcelona iri mu nzira yo gutwara igikombe kuko club zitwara ibikombe ni kujya zitsinda makira abagora mugabo gatanu amanota 3 zibona ibibaye nawe nyene utarubyiteze ukabona igitsindo kirinji abari igori riza rikenewe. Frank ico ndakubaza match warayiravye? Match narayiravye cyane. Uravye rotation hasi Afrika yakoresheje tunabona neza yuko muri Champions League ubona wewe akarani 5% amaze gushikana ibirenge bibiri muri kimwe cya kabiri cyo muri Champions League. Hama kuri Barcelona Hans Flick wowe nkuko ubivuze asa nkuko muri Ligue des Champions yisekirije kuko amaze gutsinda amagorane kubusa ibitsindo biboneka kandi aba ari insinzi umuntu aba yaronse abimerita koko kandi urumva nta panike yo bakigira mu match retour. Hama ngerageje kuvuga amajambo make kuri iyi match ya Barcelona na Leganese. Ni match twabonyemo ibitsindo bikeya mu bisanzwe. Ni match yari match mwari miteze uko match iza kuvamo ibitsindo byinshi. Yari match igoye, ni match yagoye FC Barcelona si ya score
igori rimwe ku busa yagoye gusa sibyo twari twite muri no sezo gutsinda igori rimwe ku busa twabibonye gakeya kuri FC Barcelona gakeya nibyo ninye ndiko ndavuga ati ni ibintu byagoranye cyo wabonye n'igitsindo bitsinze kandi bikaboneka yuko Barcelona ntiyatweretse ugweye Leganeze yanarose okazio kumwacha kariseriye ariyo gushira mu igori gusa twarabonye aba defense ba Barcelona n'aba defense niya byari navuga yuko ni club Barcelona ifise defense meze neza iri sude uno musara ko remplacement muri defense gusa tukabona bose baza competition ya indi nyene wawe wese ari mu kibuga ashaka kugarida umwanya wawe wese yokina neza hasifike uko tumubona aragerageza kubalance imeze neza mu majambo make Krebe yewe ayikoresha aratanga amarotasi tandukanye no kumukebu no musaza kumuke abikora ari uko byagoranye Barcelona ni bya bintu nababwiye nta kosa ifise gukora yabi match nini yabi match ntoya bafise gutakwa na 3 kubera barakenera Liga dukeneye ya Barcelona nkiyakera ico gituma bate ari amahirwe menshi bagize naho intsinzi yabonetse igoranye ikujya equipe zitwara ibikombe mu bisanzwe kino gihe match irashobora kubananiye gusa bakayitsinda uno munsi ikintu ngaruka ko shaka mu mbwire Barcelona yabuze iki kugira itsinde ya magori dusanzwe tuyizi kuko gutsinda igori rimwe kubusa kipi kakugombora ikipi kakina ishaka kugombora bikanga twari tuzi uko zino nkino za nyuma muri ano mashampiyona yose turaba karatana ama equipe yose uri kunahura nk'itimu iri hafi gukoro kirigwana gukoroka cyangwa kuguma twama tuzibona equipe ziri muri zone delegation ziragora zino equipe ziba zisanzwe zifise ico zinashaka ahure yuko Barcelona abakinyi bafise inkino nyinshi bafise inkino bariko bakina za Ligue des Champions inkino za Ligue ya La Liga hamwe na finale bategereje nico gituma umuvuduko batangure ko ntago ari bo bashobora gushika ko hari inguvu ashobora gukinisha imbere Leganeze turanabibona kuko asigaye akora n'amarotation gasanga hari abashaka kugarida ku match za Ligue des Champions n'ya finale ya Copa del Rey ya 26 Barcelona iratsinda rero gusa gikuru niko amanota gikuru nuko barashimira intsinzi yabonetse nubwo yabonetse igoye intsinzi nubwo ibone iyo nubwo iboneka byagoranye gusa twadushaka amagori menshi tuba twifuza amagori imwe muga club yo ibaye narabaye desi n'amagori bose Barcelona atsinze nari nzi yuko iza kuronka ibitsindo byinshi kuri ujya mukino twese niko twari tubyitiza twari tuzabuye natangara uko twavuga ati ni club yaje kubatangaza muri phase yare twavuga ko baza kuza bafise iyo karite yo gushaka no kwihora Keve uno munsi tuvyitwe yuko aragasukari kabakinyi kagabanutse cyangwa tuvuge baramaze kwizera igikombe yuko oya igikombe cyane riga ntaco barizera gute none twari tubazi batsinda amagori menshi muri championnat ijya match narayibonye mbona abakinyi FC Barcelona nta nguvu ariko barashiramo nk'izo bahora basanzwe bashiraho mu zindi match mbona yahora akora n'amarotation gusa izo rotation yakoze hasi Afrique ukabona nizo ziriko ziramuzanira yantsinze gusa match yo muri weekend ubona yabagoye gose kugeza yaho bahatswe no kubura amanota 3 birashika iriko nk'umugwi nka FC Barcelona uriko wiruka ku bikombe bitatu kandi byose babi nawe ni vomantar urumva ko bategereza hari ama match amwe abakinyi bavuga ati ngende nabi bamvune ngeze muri demi finale Ligue des Champions egani nayo mpamvu cyakora amarotation turabona amarotation amwe avuga ati aba bakinyi ndabasigaze kugira sinze ndababone kuri za match zije sisi ese Barcelona yarakinye iratsinda tuvuga ati Real Madrid nayo turabe Real Madrid yarifise ni match komeye aho ubona ari ifise yo ifise ivyumviro byo gukubita remontada ejo ku munsi wejo tubone yakoze amarotation kudatanguza Vinicius Junior kumukora rotation gazana Arda Güler muri defense kazana bikina neza uraziko yatanze pass de aya nabi ujya mu petit afise ari tarantiwe match gusa nubwo batamuha match nyinshi urabona n'iminota mike yabamuha aragerageza ari araprove abafana kuko novuga yuko ujya mwana Arda Güler n'abafana ba Real Madrid barabaza Ancelotti mbe kubera iki utamuha umwanya ngo akine Real Madrid ku munsi w'Imana twabonye nta si ya Real Madrid tubona ishamburiya iza gukina match baye mu mutwe bari strong ubona basigaye baza gukina match ubona abakinyi bayo ngize iminsi mbona Mbappe si wawe ndi Mbappe tuze muri za Paris Saint-Germain Salom je hari ikintu ariko ndiyumvira kare navuze
ino promotion bariko bakorera iyi match yo muri Ligue des Champions ya remontada ubona ni nayo bafise ko inguvu nyinshi yaba mumenyesha amakuru byo muri Espagne yaba muri Real indani nta kindi kintu kibari mu mutwe nico bariko bariyumvira gusa niyo biyumvira ko je ndabona yuko ari mu bintu biriko biratuma ijya match ya gusa kwiyumvira remontada ni match zo muri championnat bisaba ntuzisige kuko haracyarimo ekare y'amanota makeya uramutse ukoreye kuri score za FC Barcelona ubu Real na FC Barcelona ziracungana umukino ku mukino kugira ntagire yishira mu gap nini yako FC Barcelona no musi igatsinda igashira amanota menshi gikombe ragitwara urumva Real Madrid bisaba ize ari Real tuzi igorana itsindana gusa no musi match ya Deportivo Alaves ni match ugiye kurabira muri consiste nk'ivyo Barcelona yari yahuye navyo bishaka gusa biri similaire club iri iruhande ya zone de relegation izana za nguvu zayo zose yari no muhira ikigeretse ko bibuke ko Real Madrid entraîneur wayo siho yarari Ancelotti yarafise karton gusa nubwo Keve icyo no kunganira nubwo atabari azo ndindira gatoya ikigira kabi umugwi wa Real Madrid ijya match bagiye kurikina mu mitwe yabo ntibari concentré na Deportivo Alaves gusa no vuga kira mu joueur wese wa Real Madrid wagenda kubaza ku munsi wa kabiri match ya Arsenal here ntibakubwira ko bariko bategura match ya champion bakubwira ko bariko bategura match ya Arsenal gusa naguciriye mu gato uno munsi bahebe championnat cyankwe bafokasinge kuri Champions League nta nakimwe Real Madrid ifise cyo guheba kuko Salum ntago ari kuvuga ngo mama ngo bahebe championnat ngo bite Ligue des Champions kandi uvuze uko burya ubu turabye neza burya amahirwe menshi twoya kuri champion kukajya kugombora ibitsindo bitatu si coro kuri Arsenal ikina position turaza kubigarukako Real babona yuko gutwa Ligue des Champions kuba cyanya y'intoki bigorana ari kintu coba kitagenze neza ni nkuko bo umwaka wabo wowe ane branch nico gituma mu mitwe kandi nakujya kuntu baratsinzwe n'abarazi gutsindwa ibitsindo bitatu umugwi nka Real Madrid twari tuzi kuri ujya mukino ari bari favori mugari Arsenal kaba twari tuzi muri Premier League ukuntu yari imeze urumva nico gituma bihaye ujya mukino kugire kurusha ibindi umva nibo bakene gukora nka Saro mu mugwi wa Real Madrid sezo ntuteranye nubwo uno munsi jewe icyo ndiko ndababaza kuri kano kanya je na president wabo Florentino Perez yarababwiye ati kwera nawe yarabona yuko City wasi siho bari mu mutwe ntibameze neza Mbappe si wa wundi none wabonye ibyo kijya rero cyo kwereka yuko ntibari muri mutwe ntibari Mbappe si wa wundi warabonye karton rouge yahawe ikosa rouge direct akiza muri game muri guhiga baruhiga umuntu rya nikosa nayo ngomba ndababaza be uno musi Mbappe twovuga yuko ari karondera iki nk'umukinyi avuga ati ari kariruka inyuma ya mere biteye tukabona ni wakoze ikosa nkari rya rishaka kuvyara rouge direct rigasira club muri tension zo kubandanya bagarida score nawe nyene batizera neza ijana kwijana kuko kuronka karton rouge uri umwataka equipe urumva ko bishize ubuzima bwabo bushize ku kangaratera si umwataka gusa kesa swa umujuere wese uri mu kibuga karonka karton rouge y'amafu abandi ubatanze media zo muri Espagne nizo zamugarutse ko za Marcaz iri kuzigaruka kuri Mbappe ngo yavyimbije umutwe ku Bagre Madrid ubona sigaye ntara effort agishyira Mbappe wa Real Madrid na Mbappe wo mu Faransa baratandukanye ko uno munsi mu Bafaransa tubona ari we ni wari motive abandi gusa uno munsi muri Real niwe mukinya afise amagori menshi mugana afise ibiharuro byinshi byo go travail muri equipe si umutwe ntameze neza kubera yuko muri Real rega harabami babiri Real byarayinaniye Real oya harabami babiri bahanganye tukiraho nyene uno munsi Real Madrid twoyishira ko uri hejuru y'abandi kuko Real sazo tubizi irafise umukinyi atwara abandi muri pro uno munsi twovuga ko ari inde muri Real Madrid rero nkuko twabonye ba Bar bemera gukorera Cristiano ba Benzema kemera ko umuserveri wa Cristiano Ronaldo muri Real Madrid uno munsi ntawe uraboneka Vinicius aragiye kuri podium za Ballon d'Or nubwo atagiye bivuga ko ari bashobora kuyitwara Vinicius aba umwami i Madrid bace bakorora Mbappe byabananiye kudesida umwe muri abo babiri ashobora kuyobora gusa abafana bamwe erega Kevin mu bisanzwe hari amahitamo agoye urabona
yego Mbappe n'umukinyi mwiza akomeye twese dushima tumuzi ko twese turamaze kubona neza ko ari wa mukinyi kandi maze na Vinicius nibyo yandi bavuga ati nta nkuba zibiri zisangira igice mugabo turabibona aho abakinyi babiri bose bakomeye baja bakora icyo bitwa cohesion bagakora ikintu kimwe bagakoreranira kenshi biba gakeye uriko vyumva nibyo tubona muri Real Vinicius ndizera ntago ari capable yo gukorera Mbappe kandi na Mbappe kubwiwe ntari capable yo gukorera mugabo nimba Vinicius umviriza bakeneye gushika kuri byiza batashitse nimba Vinicius akeneye kuguma muri Real Madrid canke Kylian Mbappe wenyene akeneye kuguma mu mugwa Real Madrid umwe muri abo azemera gukorera uwundi nta kubivuze ngo nta nkuba zibiri nta bami babiri bari baba mu gihugu kimwe muri Real Madrid rero ico nico kintu kiriko kiragora umumenyereza wabo Carlo Ancelotti kudesida ati c'est toi tugenderako niwe vyose abasigaye bose mu mukorere nkuko vyabaye kuri baba si bar utemera gukorera Ronaldo tugusira hanze Benzema umutaka komeye yaratsinda amagori gusa akavuga ati je hano hariho boss twese dukorera duserebe Benzema muvyemere kumira mu kibuga abakinyamakuru Erishingi icyo nico cyandika kivuga ati uno munsi mbe ko tubona transfer ya Mbappe yakozwe na Perez jana kwijana kandi tukaba tuzi yuko Perez muri Real ariwe anoma projet yanje no yihande uno munsi tuvuga yuko projet ntarabona neza uwo yiha gusa uko tubibona iseziza guhera tubona neza uwo mwaka uza ariwe bazoshira ku ibintu vya Real yego umwama araboneka i Madrid ikindi kibazo Real ifise si muri attaque gusa burya no muri defense ya pana mu ba defense muri connectivity kuko umuntu avuze defense twumva umenga na ba defense nijya zone nijya niba numero 2 numero 3 anaxe centrale kuko nibo bajeje ku defend like abo nivyo twumva mugabo ku defend ha defender club yose nibo bose aina eregani naho Real Madrid ni naho Real Madrid iri hasi uno munsi bajya bose bimbere Mbappe Rodrigo Vinicius nta kintu bariko barafasha club aho na Madrid avuga abwira Mbappe ati muriko muratuvunisha urumva nta kwejo simwe byari namba mvuga mu bisanzwe jewe ibintu nabonye muri football udafise abawinga bariko bakina umupira wo kubwego kwiza gusa Real Madrid ntitwavuga yuko nta bawinga uno munsi Real Madrid ifite abawinga beza abawinga ni beza ariko raba imatch bariko bakina ahubwo twavuga yuko Real Madrid barabye imatch yejo Frank nakunganiye Real Madrid ikintu twavuga yuko ibura Real Madrid ifise abakinyi bamaze kuba talented au niveau mondial amaze kutwereka icyo bashoboye icyo igisigaye ni haze wa mantrenera avuga ati jewe equipe yanje ndayanima muri ubu buryo shaka yuko umukinyi uwari we wese kuno tubona za Paris Saint-Germain Luis Enrique kavuga ati equipe yanje yose nkeneye yuko iba iri kuri no standard imezuko gusa no munsi Real Madrid uno munsi Mbappe arakora ivyiwe Vinicius arakora ivyiwe Rodrigo ni ubona wewe ntara umustar wo hejuru gusa araza kubafasa none nta nguvu nyinshi abaha uno munsi Real Madrid tuvuga yuko imeze nabi abakinyi b'imbere nta collectivity bariko baraha izindi secteur z'inyuma Real Madrid irakwiye no kuja ku isoko burya naho abantu baguma bavuga ngo Barca Kenya Real Madrid Ancelotti niwe yavuze ati genda keneye abakinyi bo muri Central tuvuga ko Barca Kenya kubera twa ibyayo byagiye ku mugaragaro nibanga rikomeye cyane umugwi wa Real Madrid mugiye kurambuza usanga nawo ukenye gute ga sava Real Madrid investige yubatse stade nivyo ngenda kubwire Florentino Perez investige 1 miliyari kubaka stade mpuzamakungu cyangwa ntabyo nzi kugira yubake stade azohora yibukirwa yaraguza stade naguciriyemwo ijya stade ni stade uburyo wowe yayubatse ariko yubaka ni stade moderne kuko idandaza kuri côté sportif ikadandaza no mu zindi evenement rero amahera y'investige hariya haragaruka ni naho erega nico tumubona mu Real Madrid system yo gusoma kwayo ntirikira irindiriye kontra yawe iraheze ndakuzana Arnold Ingo Rudiga Mbappe bose irikira gusa iyi system yayo yamazimiza batatangura kuba niya project stade yatatangura yari directe maronko umusubiriza mugabo muri Real Madrid nta mu numero witahari ni naco Ancelotti akinisha abandi ko tutavuga Ancelotti yarabivuze Jude Bellingham no mu numero 10 mugabo atari mu numero 10 nkaba Kevin De Bruyne ntagafise ubwaye bwo gucreya abashaka Jude Bellingham uburyo wakina ashaka nawe uwaha nabasereve Salombe reka mere nk'unganiye Kevin
avuze ko Real Madrid yo biri mu bukene irafise bintu crise Mm. crise iri indani muri gusa Club ikintu Brugge. novuga kimwe hari ikintu uvuze gusa nomera nkuko nohuza nawe ku kintu uvuze yuko kuko rabure ya rero Pitema iri kigira iri kirakora bajya abakinyi contrat ziheze zaheze bagenda gratuit bakavugana ku ruhande rwabo gusa no musizana abakinyi beza ntizana babakinyi babave ni beza ariko ntizana babaveterana bo mwago hejuru no musizanye Mbappe biravugwa yuko nta Ronaldo ase ararane porosa yamaze kugusinyira n'abakinyi bakomeye nakurindi n'abakinyi beza iranakurindi kavugo y'umuntu cyakubara imyaka itatu Salum ana ijya migwi ya Real na Barca reka mfate Real na Barca ni migwi ikora bajya abakinyi bayikunda nk'abakinyi bariko bazamuka ubu n'abakinyi bavutse ari abafana Barca Real kumva gusa ko yoja gukina muri Real cyangwa Barca nizanzozi gusa uno musi Real bayirukira turambe Real bayirukira kubera iki ivyo biri mu turufu Real sigaye ikoresha mu kuzana abakinyi yarabangira ko ibintu byayo uno musi Real Madrid abakinyi bayo none Kevin uvuga ko bayirukira kubera iki ifise stat imaze kubaka umukinyi wese amaze kugira asigaje akantu kanyuma kugira aho umukinyi akomeye aja muri Real Salum Real na Barcelona nizo zidandaza nizo ekipe wibuke ikintu ukunda Salum wowe umufana wa Mani yego nkubu imagine urabaye umujuri turiko turasuppose urabaye umujuri nubwo bitokoye oya reka turiko turasuppose ntivyokunda cyangwa bigakunda sinzi twereka twisuppose gusa nk'akarorero uriko uravyumva urabaye umukinyi nkuko dufata ugiye mu migi usanzwe dufate nka Montpellier uragiye mu Faransa ukorewe amahirwe uriko uravyumva uri umukinyi akomeye ugira muri Montpellier urashobora gukina muri Montpellier ukaba uri umukinyi akina neza ugasha uriko uravyumva nka Mani ukaca wumva Mani ikoze deal yo kuvuga turakeneye Salum muri Montpellier ikabanza ikakwihoza bamaze kumenya uyikunda we ntiogena no kubona no musi baraza kontra yaheze no musi turabona Vlahovic ya Arsenal tukabona Arsenal igenda guhiga mu minsi yahera Arsenal agenda guhiga umukinyi bikanka gusa ahubwo turaba genda guhakara kuri jewe uno musi turabe Frank City naho yo mbwira ndayikine n'impembaro umwe nokina kubwo rukundo nakuze ndayikunda mu bwana we ufana Man City gusa mu bwana uraba career yawe mbe uno musi ninakinira Real Madrid haziyongera kwiki kuri stati wanje ifise stati imeze neza na Man City ifise stati gusa uno musi turabona umukinyi ava muri Man City afise byose Gunegana twe Champions League championa FA Cup mugara avuze ati jewe ndagiye gushi stade yanje ndayunguruze ndayisire ku rugero rwa nyuma zino equipe Frank ziramaze kubaka ibintu byazo ku buryo umukinyi wari wese yifuza gukinira Real Madrid na FC Barcelona su umwe si babiri banka kongera amasezerano bavuga ati jewe nzogenda Real Madrid na Barcelona ntago ari club zaza kurokrita abakinyi bahije amakontra mu yindi migo ni cya kintu zubatse ni bikuko ibiriko biza ubu muri Barca twumva ibibazo by'ubukinyi uno munsi Real Madrid tuvuye ko icyakorokita kubusa asigara usigaye urindira ashaka umukinyi heza kontra gusa ikawurindira bakabana Real Madrid ugira ko Ancelotti niyifuza kurokrita umu defense Kevin none turabe mewe umukinyi Ancelotti niyifuza kurokrita umu defense ntiyarashaka no defenseur gusa no muri kabiri ko yarabona neza yuko Carvajal eta physique yiwe Pedro ko barabahera yose yayemvesije mu bintu bya stade batuzohora vraiment tunamwibukira abakinyi beza yaranabaguze za 2002 azana ba Ronaldo ba Zidane bari muri Real yari yabagaragto abakinyi beza yarabaguze ikintu yakoze abandi ba president ba Real batari bwakore no kubaka stade moderne rero Real Madrid bishobora gufisa ako kantu kubukene mu ibanga rikomeye cyane igaca Florentino Perez agaca yigira nayo mahirwe muri imyaka 5 abona dasumye akoresheje iyo strategy aguma twara ibikombe ntakubumbura erega yakumbura ibikombe tuba tubona naye gusa twibuke yuko muri uko kubaronka ku buntu aragenda gashiraho bid ti uno mukinyi amaofre arayatanga ati je nzomugura imiliyoni 150 muga tukabona neza ko ari trick hubwo we warindiri ashaka yaravuganye n'umukinyi ava akajana ofre byitwa ngo uwo mukinyi ayo mafaranga bayase mugawe barindiriye kuzogira iki kuzozira ubuntu ni ikintu wowe yiyubakiye uno munsi nitwe kimora kuko ninguvu ziwe yashoye n'umunyabwenge muri football aho tubona umukinyi ari wese umwe mu president baranze
uno munsi novuga yuko nta munyamupira n'umwe atazi Florentino Perez abafana bamusira ngo ni umuperezida w'abaperezida si muri Espagne ho nyene habaye match no mu Bwongereza harabaye match zikomeye Chelsea yari kirakira Ipswich Town match yanabagoye match yabirabiri match ubona Chelsea yoba yabuze higa Frank mu mukino wabahoje na Ipswich Town umva Salombo Chelsea ni ya timu genda yitwa hari timu ziri iregiriye za timu za mahindago igikora vyiza bikanga niyo imashe Chelsea twereka mu majambo make Chelsea mu bisanzwe muri kino gihe Chelsea irabuze umukinyi ataka Chelsea ifise ayaba Jackson yaba nkuku n'abakinyi bari kuri nivo ntoya dukeneye mwataka gusa harabuze gusa sino mwataka gusa Chelsea meno meze dusigaye tubona n'umukinyi wayo yahora yifasha gutsinda uno munsi niwe mukinyi afise statistique mbi ndi kuri kote yo mwataka canja ku ruhande ba Sancho no mukinyi akija muri Chelsea mu ntiza yava muri Man U yari umukinyi aje agaragara twereka inshusho nziza ariko genda urabubu nawo Chelsea iri kimwifuza kumusubiza yamukuye ahubwo no munsi turabe mbe Chelsea iri kiraburiki uko Chelsea ubona yuko ingufu zaraheze kandi ingufu zaheze iri kiragwanira kuja muri Big If uno munsi hamwe yobo Chelsea hamwe yobura Big If vyobazwa nde ego vyobazwa umu entraîneur muga mbe abakinyi bariko baramufasha kugira kuri ico yifuza abakinyi ntaco badakora nimba wararavye match kuko gukora comeback nk'ijya wari amagora abiri gusa kuri Ipswich Town match bagiye Ipswich abafana baba gusaba intsinzi kuri Chelsea iri muri relegation nizona vayo uko tubibona statistique match za nyuma Salum kandi amenye yuko Ipswich ni timu ibangamira Chelsea Ipswich no kuva Ipswich yaratsinze ari yarabatsinze ngo ndavyumva abiri imbere kubusa batanakoze match roturu twatukeneye ikindi kintu ca ntinsinde kabiri equipe nto ega Chelsea ni equipe nini itegeza kugwanira stati yayo Chelsea Salom ana Kevin jewe Chelsea hamwe ndagaruka ku mu president Chelsea sinzo ukuntu yubatse gusa Chelsea iragura no muzi president ntagiye twamwagiriza nivyo ngirangaruke president rabu gusuma kwa Chelsea ni wa mugwi ugenda ukagura abakinyi benshi utamenye y'abakinyi bavuga sanga itimi ifise nk'abakinyi gusa uno musi gura abakinyi bakomeye genda ibirindira gatoyi nta mukinyi numwe uzanye mukinyi miliyoni 100 uwo mukinyi abascout bawe ntibaba bamubonye neza ko mugiye ni talent Chelsea vraiment ntabwo igenda guhiga nk'aya matimu yandi twumva igiye guhiga abakinyi bari on top kuko Chelsea no mu gukomeye urabizi tuba tubibona mu ihanganwa ry'abakinyi beza ariko Chelsea igenda urabe abakinyi beza wo ntibara igenda ikitorera hariya muri twa Wolver twadukinyi gusizana abakinyi uno musi ifise umukinyi abakinyi Chelsea zaratuza kubibabonera muri Chelsea uno musi kore pamane wari umuzi imagine kore pamane yaje gute none muri Man City ntwari umuzi ndamuzi uriko yaje gute uno musi bafise Jordan Sancho kore pamane yaje nk'umukinyi Sancho ntwari umuzi muri Man City nane twereka simubi uno musi ufise neto muri Swade yawe ntufise umukinyi mubi kuko turabona na umukinyi mwiza ariko ndakubwiye Salum ntabwo kuntu iryo mpeti yaje Koropama yaje ari umukinyi yicaye akeneye gukina ntabwo ari wa mukitwa kuvuga ama equipe yose yarebera Frank uno musi uvuga yuko ubushaka umukinyi uno musi tubona neza ashaka umwanya mu gihe aba yabonye neza yuko abishoboye kuko Chelsea yaraguze Koropama twese turavuga ati ntihenze iguze umukinyi abishoboye ahubwo uno musi twovuga Chelsea Kevin Salum je shatse kububwira ati mu majambo makeya Chelsea ukuntu nkeneye kuyibona ari ijya kurokita abakinyi twese babakinyi za Real ziko zirukiyako za Man City zirukako ko Chelsea razifise uburyo Chelsea irafise amafaranga uburyo kandi iri mu ivyo uvuze ngo Chelsea irukire ku bakinyi Man City irukire ntibikunda bifise projet za kandi wanashaka nishaka kuja kugura abakinyi ijya defo Chelsea fise irafise defo mu gusuma abakinyi izana abakinyi benshi atakimazi biza kuyigirira ntagukiriye mu gatoya ntishaka kuza kugura babakinyi bose tuvuga ngo ni beza kuko na FIFA Financial Fair Play barayiraba uno muzi Chelsea twovuga yuko amahera menshi nta abakinyi zana
iba yasuba Keve Chelsea yabuze iki ifise babakinyi bose tubona yuko yari bise Malo Gusto niho yarari Reece James niho yarari ikibazo ca mbere ifise ni mwipoto ifise umugarije mubi Sanchez ari umugardiye mubi ubona yitangira amakado ni nkaho nani umugardiye atanga amasani nkaho ni style y'abagardiye kuja bicisha equipe umaze kuba ufise umugardiye ataca gusova mu mwanya uri mu bibazo gusa no munsi Chelsea ifise umuramplasa wa Sanchez mwiza itore gato urazi ko Sanchez bari bamaze nk'umurotira bamushize ku ruhande bari bamuzanye kubera iki bamugarukanye rero ikibazo rero ikibazo igituma bamugarukanye babonye nujya bazanye urazi ko nawe Chelsea ifise ikibazo ca mbere mwipoto none apana Sanchez mwipoto kuko yabo wa mbere je navuze gardie wa mbere kuko niwe twama tubona mu match Frank ego no munsi rezita zibuze ntituzibaza gardie kabiri tuzibaza kuko twaye muri axe ibura rya Fofana Salom ririko rirabakwiriye kuko aba tambika umugwi ntago turaba ikote zose haba mu ipoto kuko amayerera arashobora kuba ziba hariho hose gusa kubera umugara ari nacyo kibazo ndiko ndabaza Keve uno munsi Chelsea tuvuga ibuziki irabuze ipoto ca mbere ikigira kabiri Chelsea gusa Jorgensen ntibamuhaye amahirwe ntibaramugerageza match zitanu ngo tubone ko vyaza gose arakina muri conference ya maki gusa mushiro muri championnat tumubone ivyo rero biva kumumenyereza mu gihe abona ko adakwiye kumuha amahirwe muri championnat uno munsi tuvuga yuko mukagerega igituma atamuhaye mahirwe nuko Sanchez amenyeye primary Sanchez umugardiye Chelsea rafise ikibazo cyo muri attack nivyo nariko nduga ndakunda kuraba imatch za Chelsea nuko wanciye mwijya Chelsea raronka ama occasion menshi genda urabe Jackson ni n'umuntu ashobora kuronka ama occasion 1 contre 1 gusa Chelsea turabe zitatu agatsindamwo kimwe none Chelsea turabe dafise Nicolas Jackson naho yarasiragorinze twarayibonye nijyari nakubwiye ati raba nuwo bazanye kuko na Jackson babanje bamushira ku ruhande bagerageza undi bazanye ibya Chelsea bizobazwa hagati meze neza ifise abakenyi bakina hagati ameze Chelsea gwaye mwipoto ikagwara inyuma muri axe central Corwin na Shaloba abakinisha uno musaraza na Drabioyo arazana Shaloba gusa ni Levi Corwin na sawa agaca amubrikora n'ubundi ahubwo no munsi partnership yiwe yaranse uko twabona ashaka gukina nawe safe fan gusa bose nabo nyine barakora amaherere oje badureke bajya banda amubrikora ba Shaloba n'abandi bose bakina style doje nimwe Fofana nawe warakinisha mu mutwe ni wabayobora rero ya defense dafise umuyobozi nibijya tubona baguma bayitsinda ikigeretse ko tuji imbere abataka ba Chelsea nguwo uyu mupeti yatanze assist jo yo kugombora igitsindo ca mbere w'umwongereza Madueke ni Madueke none Madueke champion igitango araje aratwiyereka araprova aratsinda hat-trick arina twese ari no kwisoko sawa twese turavuga uti Chelsea Madueke araje agomba isoko gendera rero Madueke wo kujurune ya 10 Chelsea gendera Madueke Madueke twaramubutse ntibahoza Madueke aravuye Pedro Netaraj ari umujwere mwiza turavuga ati kuva muri Wolves gushika muri Chelsea ni muva kozi sawa muga match zibiri zitatu match ya kane uno munsi bavuga ko Pedro Neto ntaranavunika match y'ingo twari tumuzi muri Wolves ubuzima bwaramukundiye Jackson abantu benshi bamweme gusa abatamwemera nabo nyene mu minsi heze baravuze ati mbe niki yarifashije ibyo sindabiharira bwaramukundiye abantu benshi bamweme gusa abatamwemera nabo na performance ziwe niziheze baravuze ati mbe niki yarifashije kuja kuri aze muri Premier League tumubone muri La Liga yabaye umukinyi mwiza muri Ogesenis niwe yabaye n'umukinyi w'ukwezi mu kwezi guheze ejo niwe yatsinze igori ribagarukana ku mbora mu minota ya nyuma ku munota 4 no muri vestiaire ubona abakinyi niwe abatwara motivation niwe yanima equipe ya Ogesenis basi n'umukinyi yaba mu kibuga yaba no muri vestiaire
n'umukinyi ufite icyizere ntatinya bya bini ngo amasoni soni ngo byane ko navuye muri Afrika sindamustare umaze kugera ku rwego nka urumva aranavuga ukabona amaze urwego amaze kugera ko yongira ayo masoni oya no ngaha rega turabe no ngaha muri Aigle Noir turaba mbere n'umukinyi yayibereye kapiteni ikintu cha Bransare si ikintu gishasha kuri we ahubwo iyo character asanzwe nayifisemo yo kubumurinda hari abakinyi kandi ibyo byose ni ibintu bisanzwe urashobora bivanye niyo wavuye ukaja mu migwi iyikomakomeye akantu ko kwegerana karakunza mukavuga mbega gutinyuka birakuvanga ni mu gihe ibyo uri kurakora cyabari byiza wo mpakaruro k'umukinyi uzi yavuye muri Afrika ko tuzi ko ari wo mugabane twovuga bashira hasi yageze hari yakagera muri vestiaire akaja oya si bose hari abakinyi beza twabonye ku mugabane wa Burayi gusa atajambo rinini zunguraga ku mugabane wa Burayi muri vestiaire atakintu bavuga ni character ubwo umuntu aba afise yo buri day character yo kuba umuyobozi ni nka Dani Ceballos uzombona kesho mu match muri Real Madrid niwe muntu yanima aranima ahubwo niyo ni character usanzwe wifisemo ukaba usanzwe unakina vyiza equipe ikunda uri tarantiwe genda umuyobozi ivanyeho na season nziza ndiko ndagira yo ndabavyo ari nayo character iyo kuvuga ko kubugabo mubisanga hameze nk'abandi bakinya ari umukinya ashaka abayikina neza wo abari calme tu nta bintu ibyo ni character ni character iri mu maraso urani karo atera akamotivation abakinyi ndaza akabido mwese mwakabonye ariko arankuraje abakinyi nyuma yo kunganya bari banganje no tarimwe bari bakoye ku mugwa Strasbourg bari n'umukinyi asigara umukinyi ubona ari we niwe nkingi mwambaya ya Ojesenis kuko hajya n'ikintu nabonye hajya iyo uri kukina neza koraba ino nkeje burya BBC yaramukoresheje ikiganiro kuko ni bya bindi umuntu ibikorwa hano kuri ino si ibikorwa birakonta iyo wakoze byiza ajya abantu bariho zaranturiwa baragukenera za BBC zitanga gukoresha ibiganiro hari amakuru naho bitaraje hagara twumva ari ama equipe mu Butaliyani ariko oya n'umukinyi akomeye aramwiga naho bitaraje hagaragara Yusuf Nyange n'umukinyi mwiza tubonye habayemo evolution akaja nko muri championnat y'Ubwongereza byavyiza kurusha kuri no kuri twebwe nk'abarundi. Okay bakunze ba JCTV turabashimiye mwe mwadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kwa nyuma turangirije ngaha kiganiro dukoze kuri uno munsi ndabashimira je nayinyoboye kino kiganiro nongera nshimira nabo twakoranye Kevin ndagushimiye Salomo nongera nibutsa abakunzi ba JCTV gukanda subscribe abantu batarayikora abayikoze naho babandanye badufasha kugira partage nyinshi kindi ku munsi weje tubabikiye show ku munsi wa gatatu tubafitiye show ya remontade izovuga kuri remontade izo rero mukora amapartage muri benshi niyo show mubandanye muyiteguriye kuko azoba ari show ifise inguvu buri wese akwiye kuraba kigira kabiri akandi kantu gene nababwiye nuko mu Rwanda abakunzi ba Rayon Sport mwihanganero Bertinho yahagaritwe yirukanwe amasaro ndagushimiye ndagushimire Frank ndagushimire nanje Salomo ndagushimiye no ngirashimira abakunzi ba JCTV badukurikirana muri kino kiganiro c'inkino wa mbere kwa gatatu no kwa gatanu ndabahimiriza kudukorera subscribe like na partage na comment turazikeneye n'abashishikariza yuko mubandanya mudukurikirana byo bari byiza cyane okay mugubwe neza